Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Ndi Pasteur Bahamyakamwe Augustin. Ndagomba yuko kuri uno munsi dusangira ijambo ry'Imana riboneka muri Luka igice ca 13 duhereye ku murongo wa 31 tukageza ku murongo wa 35. Ariko imbere yuko dusoma iryo jambo ry'Imana, reka dusenga Imana. Mwami Yesu, turi imbere yawe, tuje tuguhimbaza, tuguha icubahiro kuko uri Imana, uri umuremyi wa vyose, ni wowe ushizwe hejuru, ni wewe watuzaniye ubugingo budashira, nico gituma tuguhimbaza. Turaje imbere yawe kugira ngo twumve ico tubwira mu ijambo ryawe, dusaba ngo utyorore imitima yacu kugira ngo itahure ijambo ryawe, kugira ngo kandi dushobore gushira mu ngiro ico ugiye kutubwira. Reka abariko barumviriza iri jambo bose ubahezagire, kandi imitima yabo uyityorore kugira ngo iri jambo ribakure ku ntambwe ribashikane ku yindi, mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nari nabivuze, tugiye gusangira ijambo ry'Imana riboneka muri Luka igice c'13 duhereye ku murongo wa 31 tukageza ku murongo wa 35. Nkuko musanzwe mubizi, turiko turegereza igihe ca Pasika, aho twibuka urupfu rwa Yesu na cane cane ukuzuka kwiwe, kuko mu rupfu rwiwe no kuzuka kwiwe ariho twaronse ugucungurwa, ariho twaronse ubugingo. Reka rero dusomere hamwe ano majambo nkuko aboneka muri Luka 13 umurongo wa 31 kugeza 35. Ku mutwe w'amajambo bavuze ngo babarira Yesu yuko Herode agomba kumwica arizwa ni Yerusalemu. Ngo uwo mwanya haza abafarisayo bamwe, baramubarira bati, va hano ugende, kuko Herode agomba kukwica. Arababarira ati, genda mubwire iyo mbwebwe mutumve, arasenda abadayimoni, arakiza abantu uyu munsi n'ejo, ku munsi ugira gatatu azotunganywa rwose. Ariko nkwiye kugenda uyu munsi n'ejo na hirya y'ejo, kuko bidashoboka ko umuvugishwa n'Imana yicwa atari Yerusalemu. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko. Ni kangahe nagomvye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo, iyibundikira mu vyubi vyayo ntimwakunda. Raba inzu yanyu muyitanywe ari umusaka. Kandi ndababwire, ntimukimbona kugeza aho muzovugira muti, hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Imana ihimbazwe. Haleluya. Iri jambo turabona neza yuko ari jambo rihambaye cyane, aho Yesu yagize ikiganiro n'abafarisayo bari bamugiriye impuhwe. Muri ano majambo ndashaka yuko turabira hamwe ikicigwa kivuga ngo nta kibuza umugambi w'Imana gushika. Umuntu wese ariko anyumviriza atahure ngo nta kibuza umugambi w'Imana gushika. Tugomba kurabira hamwe ivyanditswe muri buno butumwa bwiza bwa Luka, na cane cane kuri no 50 tubona muri iki gice ca 13 ari nayo ikirangiza. Murazi neza yuko Luka ari umuntu yagerageje kurondera kugira ngo amenye neza inkuru za Yesu kuva mu ivuka ryiwe gushika igihe c'urupfu rwiwe, mbere no mu nyuma murazi yuko yanditse igitabo c'ivyakozwe n'intumwa, aho yerekanye n'ivyakurikiye inyuma y'urupfu rwa Yesu n'ivyakurikiye
inyuma Yesu amaze kuja mu ijuru, maze intumwa zikabandanya igikorwa ciwe co kuvuga ubutumwa bwiza hano mu isi. Hano rero ku murongo wa 31 tugerageje kuraba, turabona yuko muri kino gice hariho ubwoko canke uburyo bubiri Yesu yagwanijwemwo. Twavuze tuti umutwe wa kino cigwa ni nta kibuza umugambi w'Imana gushika. Yesu yari yaje hano mu isi, aje kugira ngo acungure abari mu isi, ariko turazi neza yuko kuva mu ivuka ryiwe yaragwanijwe na Herode, aragwanywa n'abandi bantu batandukanye kugira ngo kumbure mbere yicwe akiri umwana, ariko ntivyakunze kuko atakibuza umugambi w'Imana gusohora canke gushika. Muri kino gice rero tubona hariho abantu kandi mbere b'abafarisayo baje babwira Yesu yuko kumbure umwami Herode agomba kumugirira nabi, agomba kumwica. Turarabira hamwe inyifato Yesu yagize muri uko kugwanywa, hanyuma bitume nk'uko intumbero yanje muri no siguro nifuza yuko umuntu akurikirana ino siguro agira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, nk'uko tubibona mu Bifilipi igice ca 2 ku murongo wa 5 ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma umuntu amaze kugira umutima wari muri Kristo Yesu, ngomba yuko atahura inyifato Yesu yagize mu gihe cyo kugwanywa, maze nawe akurikira inyigisho za Yesu, hanyuma agira inyifato nk'iyo Yesu yagira mu bihe bigoye, mu bihe byo kurwanywa canke mu bihe vy'ingorane. Hano rero navuze yuko tugomba kurabira hamwe uburyo bubiri Yesu yagwanijwemwo. Uburyo bwa mbere yagwanijwemwo ni mu buryo bw'ivy'intwaro. Uburyo bwa mbere Yesu yagwanijwemwo nk'uko tubibona muri kino gisomwa, yagwanijwe mu buryo bw'ivy'intwaro. Nk'uko tubibona uhereye ku murongo wa 31 mbere n'umurongo wa 32, tubona ko iki gihe Yesu yari mu nzira ariko arakora ibikorwa, agenda aravuga ubutumwa bwiza, agenda arakiza abantu, agenda akora ibikorwa bitandukanye. Mugabo yari akora ibikorwa vyiwe vya nyuma kuko yari yatanguye urugendo rumujana i Yerusalemu, aho yaragiye kurangura igikorwa ciwe co kubambwa ku musaraba, mu yandi majambo co gucungura isi. Turazi ko ibikorwa vyiwe vyinshi yabikoreye i Galilaya. Rero kuva i Galilaya agenda i Yerusalemu, yagiye arakora ibikorwa, ahumura impumyi, akiza abacumbagira, afasha abantu bafise ibibazo bitandukanye. Ariko kandi aho hantu yari muri ico gice c'i Galilaya hari harongowe n'umuntu yitwa Herode, umwami Herode. Uyu Herode ni Herode Antipasi, ntabwo ari Herode wa wundi yagomba kwica Yesu akivuka. Ujya Herode yagomba kwica Herode akivuka ni Herode mukuru canke Herode le Grand, ari we se w'uyu Herode Antipasi yariko arondera kugirira nabi Yesu mu gihe yariko arigisha. Rero abantu barabwira Yesu bati, va hano kuko Herode agomba kukwica. Nukuvuga ngo Herode yari umuntu mukuru. Mu yandi majambo, Yesu yari karondegwa n'inzego z'igihugu, mbere inzego zo kugwego zo hejuru z'igihugu, zimurondera kugira ngo zimwice kubera yari kavuga ibinyuranye n'ivyo bagomba. Uyu Herode Antipasi yarabona neza yuko Yesu kumbura ari we yoba bangamiye ubutegetsi bwiwe,
kuko kumbure inkuru ariko arigisha, ubutumwa bwiza ariko aratanga, kumbure abona yuko budahuye n'ivyo yariko ararondera canke n'ivyo wewe yagomba muri ico gihugu. Ni naco gituma rero abantu abafarisayo tubona yuko bari abantu b'abatware, bari abantu batwarira umwami, maze baraza barabwira Yesu, baramwongorera, bamucira agace, bamuvunira akagohe, ati burya Herode agomba kukwica, va hano. Babona yuko igikorwa Yesu ariko arakora agomba yicwe, kandi ico mukiza ari uko yohunga akava ngaho. Ariko biratangaje cyane inyishu Yesu yahaye abo bantu baje kumubwira yuko Herode umwami, umutware akomeye, agomba kumwica. Twabonye ku murongo wa 32 Yesu ngo yababwiye ati, genda mubwire iyo mbwebwe mutumve, arasenda abadayimoni, akiza abantu uyu munsi n'ejo, kandi ku munsi wa gatatu azotunganywa rwose. Hano ndagomba yuko abantu batahura yuko Yesu atari karatukana mu kubwira, mu gutuma abo bantu, kandi mu yandi majambo yarabatumye ati genda mumubwire. Ntabwo yaciye agira ubwoba. Umuntu yumvise yuko ari karonderwa n'inzego zo hejuru z'ubutegetsi, mu by'ukuri yarakwiye kugira ubwoba, ariko wewe ntabwo yagize ubwoba. Mugabo yaratumye abo bantu ati genda mumubwire, ntabwo yinyegeje, ariko yabwiye ati genda mubwire iyo mbwebwe. Mu yandi majambo arababwira ati mugende mumubwire muti, wa mbwebwe we arakora ibikorwa uno munsi n'ejo na hirya y'ejo arabandanya. Byumvikana yuko atarafise ubwoba, ataratewe ubwoba n'uwo mwami, kandi yari yizigiye Imana, yari yizigiye yuko atakintu na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana, atakintu na kimwe gishobora guhagarika igikorwa yariko arakora. Egome yarazi neza yuko igihe kizogera akabambwa. Mugabo nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe, nta bubasha na bumwe bwashobora kumubuza kubandanya igikorwa ciwe muri uwo mwanya ariko aragikora, igihe ciwe cyo kubambwa kitaragera. Inariko ndavuga rero ntitwiyumvire yuko Yesu yari karatukana mu kuvuga ati genda mubwire iyo mbwebwe. Avuze ngo genda mubwire iyo mbwebwe, yaragombye kwerekana yuko igikorwa c'uwo mwami, uwo mwami, uwo muntu yihaye igikorwa cyo kugwanya Imana, ico gikorwa ciwe, ubwo bushobozi bwiwe ni nk'ubw'imbwebwe. Mu yandi majambo muri Bibiliya iyo bavuze imbwebwe baba bagomba kwerekana ikintu kidafise ubushobozi bwo gukora ikintu kizima. Muribuka muri Nehemiya igice ca 4 ku murongo wa 3, abandi bariko banegura ibikorwa Nehemiya n'abantu b'Imana bariko barakora byo gusanura uruzitiro rw'i Yerusalemu, bavuze bati bareke bubake. Ivyo bubaka n'imbwebwe naho yobisimbirako vyoca bisenyuka. Mu yandi majambo imbwebwe ifatwa nk'ikintu kidafise inkomezi, kidafise inguvu, kitaremereye kubyo cokora ibintu bihambaye. Hano rero Yesu yaragombye kubereka yuko Herode atabubasha na bukeyi afise bwo gushobora guhagarika igikorwa yari karakora cyo gukiza abantu, cyo guhumura impumyi, cyo gukiza abacumbagira, cyo gutuma batumva bumva, n'ibindi bikorwa bitandukanye Yesu yariko arakora. Hano rero turabona yuko Yesu yari karagwanywa mu buryo bw'ubutegetsi, mu buryo bw'intwaro, mu buryo bw'ivy'igihugu, yaragwanijwe cyane, ariko ntiyatewe ubwoba no kugwanywa mu buryo bw'ivy'intwaro
canke mu buryo bw'ivy'igihugu. Uburyo bugira kabiri Yesu yagwanijwemwo ni mu buryo bw'idini. Yesu yaragwanijwe mu vy'idini. Abafarisayo, abantu b'abatware, mbere n'umwami baramugwanije, bagomba kumwica, mugabo ntibikunda. Yesu yahindukiriye Herode. Turavye amaze kubwirwa ivyo, yahindukiriye Herode. Yagaragaje ko abamugwanya cane bataturuka i Galilaya. Abamugwanya cane ntabwo baturuka i Galilaya aho yari karakorera, ahubwo baturuka i Yerusalemu. Yesu yagomvye kwerekana yuko abamugwanya baturuka i Yerusalemu. Tuvuze i Yerusalemu tuba tugomvye kuvuga uburongozi canke ubutegetsi mu vy'idini, kuko ibijanye n'idini, ibijanye n'abakuru b'idini bakorera i Yerusalemu. Niho hari umugwa mukuru, niho hari amabiro abantu baronderamwo ibintu bitandukanye. Maze Yesu agaruka ku bijanye n'i Yerusalemu. Turavye muri Luka igice ca 6 umurongo wa 11 tubona yuko ngo abafarisayo canke abakuru b'idini ngo bagize umujinya mwinshi bamaze kubona Yesu ivyo ariko arakora, mbere ngo bagerageza kurondera ingene bomwica, ngo baraja impari bibaza ico bogirira Yesu, ico bomukoresha. Rero yaravuze Yesu ati uyu munsi nejo na hirya yejo ngomba gukomeza urugendo rwanje, kuko bidashoboka, mbere yavuze ati bidashobora kubaho yuko uvugishwa n'Imana yicwa atari i Yerusalemu. Mwandi majambo, i Yerusalemu ahari abakuru b'idini, ahari abarongo ivy'idini, umugwa witirirwa ivy'Imana, niho akwiriye gupfira. Uwo kwiyumvira kumwica amwiciye ahandi, uwo kwiyumvira kumugirira nabi amugiriye nabi ahandi atari Yerusalemu, ntibishoboka. Muribuka n'igihe Yesu yabonekera, ahubwo Yesu yahinduka akagenderwa na Mose na Eliya, maze bari ku musozi, vya bindi Yesu ngo yakayangana mu maso, ngo habonetse Mose, haboneka Eliya, bavuga bati uzoshitsa intumbero y'Imana, ati uzopfira i Yerusalemu. Yesu rero yarazi neza yuko umusaraba ugiye kuza. Ntabwo yakekeranya yuko agiye kubambwa. Ariko kandi muri iyo minsi tubona muri Luka igice c'9 ku murongo wa 51 ngo igihe ciwe canke imisi yiwe yo kuduzwa mw'ijuru yegereje, ngo yubura amaso ngo aje i Yerusalemu. Yesu yarazi yuko Herode atashobora kumubuza kuja i Yerusalemu, ariko kandi yarazi yuko ategerezwa gupfira i Yerusalemu. Ni naco gituma yafashe ingingo yo kugenda i Yerusalemu. Ahari abarongozi mu vy'idini, muribuka ivyo bamwagirije vyinshi, bavuga bati uyu ahindura ivyagezwe vya Mose, yigisha izindi nyigisho zinyuranye n'ivyo Mose yatwigishije n'ibindi. Baramurega kubijanye n'urusengero, ngo yavuze ngo yosambura urusengero rwera, ngo akagubaka mu minsi 3, n'ibindi bintu vyinshi cane bagiye bamurega, bavuga yuko
agwanya idini, agwanya ivyagezwe vya Mose, agwanya avuga nabi urusengero rwera n'ibindi vyinshi. Mbere muri Luka 13 ku murongo wa 14 bariko bamwagiriza yuko atubahiriza isabato. Kubera iki? Twavuze mu ntango yuko hano Yesu yari mu rugendo arikaja i Yerusalemu kugira ngo igikorwa ciwe canyuma cyo gucungura abantu kiranguke, kandi yagendera akiza abantu. Yarakiza abantu atitaye ku munsi ngo ni kuwa mbere canke kuwa kabiri canke kuwa gatatu. Rero akijije umuntu kw'isabato, aba bantu b'abanyedini, abakuru b'idini ngo baragenda kumurega kubatware batuye umuntu yarogose yamenje yakijije umuntu kw'isabato. Ivyo murazi ko bagiye babimwagiriza kenshi cyane, ariko Yesu akabereka neza yuko igihambaye cyane ari uko ubuzima bw'umuntu burokoka. Rero Yesu yaragwanijwe cyane mu bijanye n'ivy'idini, ariko kandi ntiyihebuye, ntiyahungabanijwe nuko yariko agwanywa n'abantu barongoye idini. Muri iki gihe mu vy'ukuri ugwanijwe n'ubutegetsi ukagwanywa n'idini nta gahengekezo wabufise, kuko idini n'ubutegetsi vyasa n'ibifatanye, vyasa n'ibikorana. Rero idini rikwanse, ubutegetsi bukakwanka, vyumvikana yuko atagikorwa bari gushobora kurangura muri uwo mwanya. Ariko kuva Yesu akivuka, ibikorwa vyose yakoze kumara iyi myaka yose ishika 30, Yesu tubona yuko naho yagwanijwe ntabwo yigeze ahagarika gukora. Kubera iki? Kuko yarazi yuko atagishobora guhagarika umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ntushobora guhagarikwa n'ikintu na kimwe. Yesu rero yarabandanije, arabandanya, aravuga ubutumwa bwiza, arigisha, arakora. Yabwiye abo bantu ati genda mubwire Herode yuko nkora uyu munsi nejo na hirya yejo. Mu yandi majambo ati siniteguye guhagarika igikorwa c'Imana kubera wewe. N'aba bafarisayo n'aba bakuru b'idini ati siniteguye guhagarika igikorwa c'Imana kubw'umuntu kanaka agomba kungwanya. Rero nta kintu na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana, nkuko twamaze kubibona muri kino gisomwa twamaze kubonera hamwe. Icanyuma tworangiriza ko nuko Yesu yagumye mu ntumbero y'igikorwa cari camuzanye. Iruhande y'ukugwanywa mu buryo bw'intwaro hamwe no kugwanywa mu buryo bw'idini, Yesu yagumye mu ntumbero yiwe y'igikorwa cari camuzanye. Yesu twabonye yuko yahuye no kugwanywa nyamukuru kubiri, ukugwanywa mu buryo bw'intwaro no kugwanywa mu buryo bw'idini. Ariko kandi turabona ko atigeze ahungabanywa na kimwe muri ivyo bintu bibiri vyariko biramugwanya, haba mu vy'intwaro haba mu vy'idini. Ariko yagumye mu ntumbero yiwe nyamukuru mu gikorwa ciwe co gucungura isi. Hano rero tubona ku murongo wa 35 ariko aravuga ati kandi ndababwire ntimukimbona kugeza igihe muzovugira muti hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Yesu ntiyatinye Herode kandi ntiyatinye Yerusalemu. Mu yandi majambo ntiyatinye ibijanye n'ivy'intwaro, ntiyatinye ibijanye n'ivy'idini. Ariko yabandanije igikorwa ciwe kandi arabishingira intahe kubera yizera neza adakekeranya
yuko atakintu na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana, kuko yari mu mugambi w'Imana. Yarazi neza adakekeranya yuko atakintu na kimwe gishobora kumuhagarika mu gikorwa ciwe, kiretse igihe ciwe kigeze kugira ngo arangure igikorwa cari camuzanye. Biratangaje cyane kubona Yesu atigeze ahungabanywa n'ivyo bikorwa byose byariko birakorwa byo kumugwanya, ariko akabandanya igikorwa ciwe, akabandanya agikora ashize amanga, atangorane nimwe afise. Yari yizeye yuko ariko akora canke ariko ashitsa ubugombe bw'Imana. Yari afise igikorwa c'Imana, kandi yarazi yuko ico gikorwa c'Imana gitegerezwa gusozerwa, gitegerezwa gushika ku musozo. Nico gituma yavuga ashize amanga, adakekeranya, akavuga ati uyu munsi ndakora, nejo ndakora, mbere na hirya y'ejo. Twabonye yuko yaciye atangura kuririra Yerusalemu, avuga ati ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana, utera amabuye abagutumweko. Ati mbega ni kangahe nagerageje kukwegeranya nk'uko inkoko yegeranya imiswi yayo munsi y'ivyubi vyayo, ariko ukanka. Ati nuko rero, ati uzosigara uri umusaka, ahawe hazosamburwa, uratawe usigare uri umusaka. Kandi ibi Yesu yavuze turazi neza yuko vyahavuye bishika. Yerusalemu harasamburwa, haragira ibibazo bikomeye cyane. Rero nk'uko twamaze kubibona, dukwiye kuguma mu ntumbero y'Imana nubwo hoba ivyo kurwanywa. Mu vy'ukuri muri kino gihe abantu bariko barakorera Imana mu buryo butandukanye, kandi abantu barashinga intahe, amashengero ariko aragwira, ni vyiza. Mu gihugu cacu gusenga biremewe, abantu bose barasenga, abantu benshi barasenga, mbere uhereye no kubarongoye igihugu barashigikira cyane ibijanye no gusenga, ibijanye n'iyobokamana. Ariko ikibazo nibaza ni kimwe: mbega igihe kumbure ubutegetsi butoba bugishigikiye ivyo gusenga nk'ubwo dufise uno munsi, mu gihe kumbure ivy'amashengero bitoba bigihabwa bicoroherezwa nk'uko tubibona uno munsi, kuko turazi yuko hari ibindi bihugu bimwe bimwe gutanguza ishengero atari coroshe, gusenga atari coroshe, ariko twebwe vyose turasenga atangorane, ibintu bikagenda neza. Mbega igihe ibintu vyohinduka bikaba bitoroshe, abantu bo bandanya gukorera Imana? Wumva wo bandanya gukorera Imana? Wumva woguma mu ntumbero yawe? Wumva wo bandanya kwizigira Imana, ukamenya neza yuko atakintu na kimwe gishobora gutangira, gishobora guhagarika umugambi w'Imana? Wizigira Imana mu buzima bwawe bwose, wizigira Imana mu bihe vyoroshe, wizigira Imana mu bihe bigoye, kuko nta kintu na kimwe gishobora gutangira umugambi w'Imana. Imigambi Imana igufise ko ni myiza cyane. Imana igufitiye imigambi myiza, Imana igufitiye ivyiyumviro vyiza, Imana igomba kukugeza ahantu heza. Ariko kandi ntikibuza yuko habaho ibigerageza kugwanya umugambi w'Imana, ntikibuza yuko habaho ibigerageza kukwihebuza, ntikibuza ko hari ibigerageza kukwereka yuko atanzira ihari. Ariko iyo Mana ica inzira mu bugaragwa, nta gishobora gutangira umugambi wayo. Uyizigire rero, wame igihe cyose uzi yuko atakintu na kimwe gishobora kubuza umugambi w'Imana gushika. Hanyuma ukorera Imana mu bihe vyoroshe n'ibihe bigoye, wamuzi neza yuko atakintu na kimwe
gishobora gutangira umugambi w'Imana mbere no mu buzima bwawe. Ivy'Imana yateguye kugushikanako nta kintu na kimwe gishobora kubitangira, ariko vyose uzobishikako, vyose uzobishikako wizigiye Imana. Ntukwiye guterwa ubwoba n'imipfunda ubona iruhande yawe, ntukwiye guterwa ubwoba n'ibigeragezo ubona impande yawe, ariko umugambi w'Imana kuri wewe uzoshika. Nkuko twabonye Yesu yashikije umugambi we wo gucungura abantu, nubwo hari abari bamugwanije, nubwo ubutegetsi bwari bwamugwanije, nubwo idini ryari ryamugwanije, ariko igikorwa ciwe cyo gucungura abantu carashitse, kuko atagishobora kugwanya guhagarika umugambi w'Imana. Mbega uno munsi urizeye yuko atagishobora guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Mbega uno munsi wumva uhagaze ushize amanga, uzi neza yuko atagishobora guhagarika umugambi w'Imana mu buzima bwawe? Fata akanya ko kubwira Imana ivyo ubona bigutera ubwoba. Fata akanya ubwira Imana ivyo ubona bigomba kugukura mu mugambi w'Imana, maze ugahava wihebura, ugahava ugerageza kwigwanira, ugahava ugerageza gufata izindi nzira, ariko ubwira Imana mu gusenga uti Imana ndagomba ngo unshoboze gushikama, gushira amanga, kuko uzi neza udakekeranya yuko atagishobora kubuza umugambi w'Imana gushika. Nimba wumva vy'ukuri wizigiye yuko atakibuza umugambi w'Imana gushika mu bugingo bwawe, reka wifatanye nanje maze dusenga Imana, hanyuma igihe cyose wizigira Imana umenye ko atagishobora kubuza umugambi w'Imana gushika. Dusenge. Mana yacu, tugushimiye ko atagishobora kubuza umugambi wawe gushika. Igihe warungika umwana wawe Yesu Kristo hano ku isi aje kuducungura, ibintu byinshi byaragerageje gukankama kugira ngo bibuze umugambi wawe. Yesu aravuga ati genda mubwire iyo mbwebwe muti arakiza, arasenda abadayimoni, arakiza abantu uno munsi nejo. Mana, icompa uyu mwene data ariko aranyumviriza akamenya yuko ivyo abona iruhande yiwe biteye ubwoba, ivyo abona bimuhangayikishije umenga vyo mukura mu mugambi wawe, akamenya yuko bigereranywa n'imbwebwe, maze akamenya yuko atakintu na kimwe gishobora kubuza umugambi wawe gushika. Hezagira umuntu wese yumvise iri jambo, maze umushoboze guhagarara ashikamye, amenye neza ko atagishobora guhagarika umugambi wawe, maze akwizigire mu buzima bwiwe no mu bikorwa vyawe agukorera. Urakoze kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Bahamyakamwe Auguste.